ukibaza none ko bamaze kubona ikibazo ho cyera kudakoresha umutwe habuze iki ugira umutwe wawukoresha bigenda gute ibihugu byacu bimara imyaka 100 bazi ikibazo ho kiri mugabo ntigishoye gutorega umuti nimba ko karu kwiyumvira kwe kibatiyumvira mugabo bakabwiye gituma tamwimbu wigera ubone kushimishitse niko yuko bo bakozi bakoresha ingufu gusa ntibakoresha ubwenge ariko barabizi ko isabwa gukoresha ubwenge nubwo bwenge kuva twayiboneye ko ari bwo bugomba gukora kubera iki butarakora ikibazo kiri he ababivuga bavuga baravuga bakoresha amajambo gusa donke batakoze ntibaje mu bikorwa kuko no kwiyumvira birajana n'ibikorwa abakorana barakora gusa ntibaje kwiyumvira rero abiyumvi abakora canka abiyumvira babonye ingorana hiri babura uburyo bwo kwikemura kubera kuja kwiyumvira bisaba imitahe rero igihe cyose ikibazo cy'ibifungurwa kitarakemuka nitwitega iterambere nibaza nko mu Burundi yo hari ibice 10% abari bo bari myashobora guhaza Burundi ntituri na benshi kandi birashoboka dufite n'isi nziza n'ikire cyiza hanamira yoba nka 10% ari bo bahafatwa nk'abarimi bagahaza abandi bose abo 90% baranwara umoge baranyarigara cyaho vuyemo incabwenge zindi zija kwigibira ubuzima bw'igihugu kwigira indi terambere rindi hakaba ubuvumbutsi nimba basata ubuvumbuzi bushoboka Okay, yes. Ndabaramutse ndabipfuriza amahoro y'Imana n'abantu magara meza n'amafaranga. Niho mdishanjuma ibyo mbifurije ni navyo nifurije DK Gatorano Davidi ego kwizera okay hari kintu Davi wengira ngo nitwe kuri turagira introduction nini kuri wewe kuba dusanzwe badukurikina kuri Agaciro Media bari bamaze kubona ego hari rero kino kintu tugira tuvuge ko bigenda gute umuntu Davi akora iminsi yose mu kwezi ntigeze siba mugabo umuntu ntihaze mu ifunguro jewe ico ni kibazo nanje nibaza kenshi nkacibaza umuntu arakora no munsi ejo hirya ejo arakora iminsi 2-3 indwi ukwezi kugahera imyaka igahera agakora gasaza mugabo atarashobora kwihaza mu ifunguro baca bibaza ikibazo kiri he ico ni kibazo abantu benshi muri teori mu majambo abategetsi abanyabwenge dufise hano mu Burundi no muri Afrika basa naho umengo baragifitiye inyisho abakubwira ko benshi ikibazo ari uko bakoresha ingufu ntibakoresha umutwe ukibaza none ko bamaze kubona ikibazo ho cyera kudakoresha umutwe habuze iki ugira umutwe wawukoresha bigenda gute ibihugu byacu bimara imyaka 100 bazi ikibazo ho kiri mugabo ntigishoye gutorega umuti nimba ko karu kwiyumvira kwe kibatiyumvira ikibazo nyene kirimo n'inyishu naho nyene nimba ko kigisabwa ari gukoresha umutwe kwiyumvira gusumba gukoresha ingufu abantu bagakwiye gufata umwanya wo kwiyumvira kandi ni ngombwa kwiyumvira none ni gikorwa ahubwo bakore umbo gukora bakubwira ko 90% bose arabakoze abantu benshi 90% ngo nabarimye nabandi ni 100% mbere n'abakoze mugabo bakabwiye gituma tamwimbu wigera ubone kushimishitse niko yuko bo bakozi bakoresha ingufu gusa ntibakoresha ubwenge ariko barabizi ko isabwa gukoresha ubwenge nubwo bwenge kuva twayiboneye ko ari bwo bugomba gukora kubera iki butarakora ikibazo kiri he canke no kubivuga pour kubivuga gusa kubivuga ku munwa gusa ivyo navyo ntibitanga umwimbo umusaruro jewe nca nibaza ko ikibazo hano kiri tugwije amateori gusa kumbure n'amajambo ababivuga bakoresha amajambo gusa ababikora nabo barakora ntibakoresha ubwenge rero impamvu subiramo kwano neza ugasobanura ababivuga baravuga bakoresha amajambo gusa donke batakoze ntibaje mu bikorwa kuko no kwiyumvira birajana n'ibikorwa abakorana barakora gusa ntibaje kwiyumvira rero abiyumvi abakora canka abiyumvira babonye ingorana hiri babura uburyo bwo kwikemura
kubera kujya kwiyumvira bisaba imitahe kwiyumvira byensiri bisaba imitahe kwiyumvira ni oya kwiyumvira ahubwo ni kubuntu kwiyumvira none we nk'uburicaye ngaha turiko turaganira aha ni ubu niba uri kurambwira uri kuriyumvira none ibyo hari imitahe byasabye abiyumviriye ku buntu nibo babonye ko ikibazo abantu benshi bakoresha ubwenge bakoresha ingufu ntibakoresha umutwe bakora ibintu batiyumviriye bakora ibintu bidatonze bitari ku rutonde kubera ko batiyumviriye abo barabibonye bacabahereza ko babiyumviriye atakiguzi byabatwaye ati gute kwiyumvira birasaba ko ukugira uje kwiyumvira ibikomeye cyangwa uburyo ibibazo bikemuka ubanza kuba warashoboye kwihaza mu bijyanye n'ibifunguro ukavuga ati ndashobora gufungura icyo nshaka uko nkeneye ejo nta kibazo mfise nta kibazo mfise cyo kunywa n'umwana wanjye ntacyafise mu muryango nta kihari kandi naho nomari ukwezi amezi abiri ntakora izo ngwane ntazo mfise muga mu gihe habona ati nkasiba kabiri ngo ngiye ko kwiyumvira birasaba nimba ugiye muri hotel cyangwa ukajya mu misozi kwiyumvira biragusaba ko utuza ukicara iyo uri kuriyumvira ugakwita agatima kagati ati mbege ejo nzofungura iki ivyo kwiyumvira byose biba bihagarara ucubanza ukiyumvirira akunda mbe umwana wanje ntazohava gogwa cyangwa buri cyafungura abantu rero bamaze kwemeza uko donke muri make David uti umuntu atari haza mu ifungurwa ya we umwanya munini yiyumvira kunda tu byagakwiye ko umuntu abanza agakemura ikibazo kijanye no gufungura umuntu amaze kuronka ibimuhaza ibikwiye mu bijanye no gufungura akagira n'umutekano ivyo bita sécurité alimentaire inyuma y'umunsi umwe 2 7 avuga ati naho no mara umwaka nta kibazo cyo gufungura nzogira uwo muntu ashaka kwiyumvira iterambere ashaka kwiyumvira ivyo byose rero benshi mu bihugu byacu bafite ico kibazo okay hari no bavuga ngo bugiterambere rya byose ribanza guhera ku kwihaza mu ifunguro iyo ni base ni intango tukiga mu mashuri y'intango iyo ni intango ya byose apana kubironka by'umunsi umwe guhaga imisi ibiri ubona hari insekirite ni bimwe ushobora kuronka avuga ati n'ikizere kirahari ko naho nzokora umunsi umwe nzoronka ibizotunga umwana wanjye mu myaka 3 rero nimba bisaba ikiguzi navuze ko bisaba ikiguzi kuko kugenda muri hoteli gufata akantunywa ukirigura imvya cyangwa ugatembera mu misozi wavuye ngaho ukaja imwaro cyangwa ukaja mu Rutana ukicara ukaja ku mazi ahantu hatuje ukiyumvira biragusaba kutahujya muhira wasize cyo gufungura biragusaba kandi ko no gushobora ubwo bushobozi bwo kuyagisha abandi bantu kabakoramo ivyumvira ivyo kabihindura umutaka ari byo hera ko wiyumvira rero igihe cyose ikibazo cy'ibifungurwa kitarakemuka nitwitege iterambere tubanze abantu bose mu gihugu ikindi kano ndakanyuzemo gutya ndazi nubwo ukiri mutoya abantu bakunda kuko ukiri mutoya usa no mu historie uri umuntu nzi ko uri umurondezi w'ibintu ubumenyi butandukanye hanze abazungu urabona dufate nk'ibihugu by'uburayi kwanza n'ivyaziya byose byinshi biratusumba bo baramaze kwihaza mu ifungurwa uyu munsi bageze urumva aho bariko barakora byinshi n'uyu munsi kubona benshi bariko baratubona ngaha tuko dukoresha ibikoresho byabo okay kugira bashikaho babigenje gute twese nkuko bisanzwe turakurikirana duciye kwa marezo sosiyo ku mbuga mu nyamakuru hose uko babigenze n'inzira baciyemo harabavuga ngo turashobora guca mu zacu tukagira aho bageze ariko nitubanze kwanza dushobore guca naho baciye abazungu batanguye bakoresha isuka baratera intambwe bakoresha za madudu ndakuvuga za nka zirimo izo za madudu zirabaha umwimbo ugereranije cyangwa twufata ko wari ukwiranye n'icyo gihe mugabo bavuga ati ibintu ntibihagije ibyo kugiye ko biraboneka turakora twazikoresha mu buryo bworoshye bikaboneka ariko ntibihagije igihe abantu babaye benshi bariko bararonka ibyo gufungura babona ko bose batubandanya bajya kwirukana inda ya buri munsi no gufungura buri munsi bamwe baraja mu bintu bitandukanye bamwe baca bajya kwiyumvira ubundi buryo bwo kwameriyora bakagwiza umwimbo gusumba baca bavumbura imashini bajya kuvumbura uburyo bakora imiduga indege kugeza aho bakubwira n'umuswa canke igitegwa kana ku buzima bwacu
kubera iki babanje kwihaza mu byo gufungura iterambere ryose wamaze gukwiza mu cyo gufungura birashoboka ko wogira hariho hose bivuze ko uno munsi abo bazungu nyene kubera bihagije mu gufungura uyu munsi rero barafite umwanya wo kwiyumvira ibindi cyane gose gucreya ama innovation niko kazi bafise ka buri munsi nibaza nko mu Burundi yo hari ibice 10% abari bo barimye yashobora guhaza Burundi twe ntituri na benshi kandi birashoboka dufise n'isi nziza n'ikire cyiza hanamira yoba nka 10% ari bo bahafatwa nk'abarimye bagahaza abandi bose abo 90% baranwara umoge baranyarigara cyaho vuyemo incabwenge zindi zija kwigibira ubuzima bw'igihugu kwigira indi terambere rindi hakaba ubuvumbutsi nimba basata ubuvumbuzi bushoboka bagashobora kuja kwiga uburyo twokwigande tugakora ibi nk'ibije abandi bakubaka ama etage ama essence ibintu twebwe tudataho ni kubera iki ni kesi yoko tutarashobora kwihaza mu ifunguro rero igihambaye umuti je nibazahori twaramenya hingoraniri barahatubwiye benshi muri Afrika nandi banyabwenge benshi ikibazo aho kiri tubanze dushobore kwihaza ko twamenye ingorana hiri duheraho nyine tubanze tugwiza umwimbo avantu bishigwemo umutahe leta ishiremo uburyo hama abantu babikunde igisigaye umwimbo n'ugwira ibindi bizikora simva ko bizikora ngo bizoca byizana umwimbo numara gukwira abantu bakajya bagahaga bakabona ko bafise security hagije umutekano mu bifungurwa mu gufungura mu kuba bazoshobora no kwiyumvira ibintu bishasha kandi ubwenge n'umutima barawufise ahubwo ikibazo nuko hafi igihugu cyose usanga bariko biruka no gufungura ku munsi tweho usanga nivyo byo gufungura ku munsi tureka ivya security tutabishoboye nuko Okay, ndawushimira David kandi nongera nsaba abariko radukurikirana mwe namwe mu vyumva gute bipfirahe kugira ngo tubeho imyaka 10 tutarihaza mu ifungurwa kandi dufise isi imera kandi baza ko naho kurima hatabuze haracari imisozi igaragaraje nirwo ndatembera igihugu ndabibona haracari imisozi myinshi igaragara rego umutuyagire namwe bipfirahe jewe murakoze bwana Rome ico je norangiza mvuga tureke gutungana intoki ibintu byose bisaba umwanya nta kintu kimwe kivuka rimwe kandi kigira intango no gisaba hanini abajene bagenzi banje ko tworeka gutunga intoki cyo kwibaza karaba ababakuze abatama n'abandi bantu bazobikora twihere ko twebwe nyene ubwacu tuje hamwe ubumwe mu buryo buke dushoboye dutanguza umuco mushasha twandika amateka mashasha twiga uburyo bizokogwa muri ubu buryo buke dufise dukunda n'igisata cy'uburimi rero umujene wese w'umurundi no muvuga ko iyo gerageza ico kintu cyo kwiyumvira duhereye hasi akaje hamwe mu biyago niho byose biva kuyaga n'abandi no kuja hamwe nibaza ko umujene wese afise umutima ndabizabizi ko afise ikibazo no munsi cyo kwibaza ejo ukuntu bizoba ico kwiyumvira ejo kibanza no munsi hatunganye ushaka kwiyumvira ejo uno munsi hatameze neza ahejo rero hahera mu kwihaza wenyene ubwiwe ntidushobora guhindura igihugu ntidushobora guhindura imiryango yacu tutarihindura iwacu tutarihaza mu dushobora kuba twofungura tujye turare neza uko dushaka ivyo navyo bisaba ko tubikorera murakoze gose abakozi ba Gaciro Media ndabashimiye cyane. Okay, David uko nikabibona kumbure nawe dukurikirana uyibona kundi urashobora kutuyagira. Merci beaucoup. Bye bye.